iyo itiro ryateye nawe usubira kwizigira mugenzi we. Ibi nibyo byabaye mu gihe cya Mose. Usomye mu gitabo cyo guharura mu gice cya 14, hamwe yabarungika kuja gutata. Bamaze kuja gutata, murazi ko hariho abazanye inkuru z'agacavutu. Bazanye inkuru z'agacavutu, abantu bibatera kudasubira kwizigira abarongozi. Bazana inkuru zibarandura imitima, zibaca intege, ntibasubira kwizigira abarongozi ariwe Mose na Aroni. Kubizigira birahera, ku buryo ishengero riridodomba cyane. Baravuga ngo ku murongo wa 4 ngo ndatwitoranirize uwo kutugaba twisubirire muri Egiputa, ku buryo bafata iyo ngingo muri bo ngo twitoranirize umuntu aturongora. Mu yandi majambo ntibari bacizigiye Mose na Arone yuko bo barongora, yuko bo baje imbere. Batangura kubidogera babatuka. Kubera iki? Baciwe intege na babandi bavuga inkuru z'icyavutu. Kirazira uri mu mugwi kuzana inkuru z'icyavutu. Burya umenya ngo hariho abantu uzoba uri kuraca intege, hanyuma umaze kubaca intege batakaza kwizigira cyane cyane uburongozi. Tuze turizigiranira. Uwo kutizigiranira biba bigaragaza ko itiro ryamaze kudutera kera. Umukristo muzima kandi ariko yitwararika ivyo kuja mu ijuru, yamana ivyizigiro kubiri imbere. Aba bantu bataye ivyizigiro kw'imbere hazoba heza iyo bariko baraja mu gihugu c'isezerano. Rero abariko baja mu ijuru bafise ubuzima bwiza, baraba mu ijuru iyo bariko baraja. Aba bantu bagumana ivyizigiro kubiri imbere, kandi ibi vyizigiro kubiri imbere nivyo bahako bene data bandi, nivyo babwira bene data bandi mu rugendo. Burya turakwiye kwizigira ibiri imbere, tudatishavu ku barongozi, tudatishavu kuri ibi na biriya tubonye, ariko tukamana ivyizigiro kubiri imbere, kw'imbere ari heza. Iyo turiko turaja ni heza, kandi tuzoshikayo amahoro, tugatera intege abo turi kumwe mu rugendo, hanyuma nabo bagashobora kubandanya urugendo. Atari ivyo itiro riba ryateye mu rugendo. Nukuba maso kandi kutizigiranira tubonye bihari, duca tumenya ngo turakeneye ikanguro uko biri kose.